Mahoro neza bakunzi bayaga ikaze nigwanye muri kino kiyago. Uno munsi turi kumwe n'uharanira agateka ka zina muntu ni Jean Marie Shimirimana yavutse kwa 2023 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 avukira i Busiga hari mu ntara ya Ngozi. Ico gihe uno munsi ni mu ntara ya Butanyerera. Abantu bumvise Jean Marie Shimirimana ahanira agateka ka zina muntu arongoye ishirahamwe Ntabariza bahava bibaza ngo yarize. Ihibambewe Jean Marie Shimirimana yaciye muri Yagamukama imyaka 2 yonyene. Mu gihumbi kimwe amajana 1994 Jean Marie Shimirimana yarafunzwe ku ntwaro ya President Sylvestre Ntibantunganya aza kurekugwa mu mwaka wa 2006 ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Mu mwaka wa 2008 Jean Marie Shimirimana yaciye ashinga ishirahamwe Ntabariza rihanira agateka k'abafungwa riza kwemegwa mu mwaka wa 2011. Jean Marie Shimirimana mwaramutse. Amahoro cyane. Ikaze nigwanye muri yaka. Murakoze cyane kandi ndashimye ikaze muduhaye. Jean Marie Shimirimana aharanira agateka ka zina muntu ntihigeze ahonyuza ikirenge mu ishure atangura uwa mbere hanyuma yige, yaciye muri Yagamukama gusa kwereka Jean Marie Shimirimana atize. Nivyo ntimutubeshe Jean Marie Shimirimana uri kuramuraba kwisura ukubaza ko ari docteur cyangwa engineer. Ihibambewe Jean Marie Shimirimana ntisinize kumvo mutayobewe zimwe ariko ntemera neza ko ari zo zabitumye navutse umwaka nkuko mwavyumvise mwanabivuze umwaka warugoye igihe muzi ko igihugu cari mu kaga caho abantu bariko barapfa ngira baziriyo bava cangwe bazira ubwoko bwabo. Rero abavyeyi banje bace babona ko hari haheje gupfa ba marume benshi baca baravuga ngo ntibo nyigisha kuko babona ibiriko biraba. Mugabo navuga nti igiti kirakurira mu babaji barampemukiye ariko burya Imana ira amavoka ngo yindura ngo akoroka hiye kandi agakoroka mu ijoro. Murabona neza ko birashoboka ko ibyo biyumvira ko nari gupfa urabona ko nazigamwe. Jewe rero icyatumye ntiga izo mvo zibiri ndababwiye 72 sizo abavyeyi ndababaza n'ubu murabona ko baracyahari ntimubona mutampemukiye. Papa niwe akunda guca mbwira ati none nta bizuruta ntoya hari ivyo je mu byo nsanzwe nkora mu bikorwa vyanje mba nitegurira neza ndavyandikiye mu Gifaransa ciza n'icongereza ciza mugabo ntavyo nshoboye kandi nkanababwira nti burya hari ingendo mfata nkarinda kwifashisha bize kandi urumva amabanga bari kwarasesa aragenda nategeza kuvyivugira byose none kugeza naho niyo nambutse mu mahanga ndinda gutwara bamwe bita aba interprete mu Kinyamazuru. Urabona yuko hari ikintu homba kubera kutize? Ego cyane ndagihomba mugabo hariho ico nobwira abagenzi banje batoba barize nibo kwihebura woca wihangira umurimo kugira mu vy'ukuri ubuzima bubandanye cangwe ukigisha abo wibarutse. Abagisuzugura ishure naho oya basuzugura ishuri jabo ntituri kumwe kuko muraza kumva mu matere mamwe nza ndacishamwe mu Gifaransa hari ivyo nagenda abura mu iyo myaka 12 namaze mfunzwe nkasanga ndiko nicaranye n'umuntu yize yavuga Agafaransa nkakaboroka ugasanga rero ndiko ndavuga indimi zisa nasakumvye. Abasuzugura ishuri je ntituri kumwe ahubwo ntera intege abariko bariga ahubwo twubake n'amashuri menshi kugira bige niryo terambere kandi niryo soko ry'iterambere ku muntu. Kuri leta ya President Sylvestre Ntibantunganya mu 1994 warafunzwe gushika mu 2006 imyaka 12 ufunzwe wari kuziriki zari mvo za politike. Ndabibutse rero ko politike utize umuntu yariko kwagiza politike politike wanka kuyikinika gukina. Jewe naho nagirenje ndadaye Melchior yiyamamaza 1993 jewe nari umusore akomeye murumva ko bamarume haro n'impuzo nziza bari bansigiye amavarizi bari bakuye mu bari bize mu Birigi ivyo byose barabinsigiye
nkamba ngiye aho bariko bariyamamaza nsanga abayifebekazi bateguye gutera ivyatsi Ndadaye. Hanyuma jewe kubera nari umusore ndabisama ivyo vyatsi, n'abandi murazi nk'umuntu yitwa Kaje yari mugendanira, turabisama ntihagira icyatsi na kimwe gishikira kuri Ndadaye. Aca aravuga rero ati aho buca atsindira urya Mujendebo yasamye ivyatsi tuzomutera iteka kweye. Nanje sinarinzi ivyo bavuga ivyo ari vyo, yaciye asiga ategetse umukuru w'umugambwe w'ico gihe yatwara mu ntara ya Ngozi, aravuga ati urya Mujendebo mu mucungire n'intwari kandi murabona ko ari propre. Namye nambara neza, hanyuma atsinze baraje kundondera, baje kundondera bambwira ngo wateguye seve. Nanje seve sinzi ico arico, mugabo kubera namye nyegeza ko ntize, ubu gituma ntabitinya kubivuga nuko nabonye ubuzima bwose ubwo bugezemo ubwihanganiye buragira ico bugufashamo. Hanyuma bari bapropose ko noba ikintu mw'ico gihe, hanyuma jewe sanga ntabyo bamenye. Jewe barabivuze ati ubu n'umwenye n'icubahiro yizera mw'iki kintu, nca ndanka nti no, je ntimwompa gutwara intara kandi hariho abatama nk'aba turi kumwe. Nca aravuga ati, nca mvuga tereme nakoresheje, navuze nti aho munshize muri douane nze kwegeranya burya butunzi bajya abantu b'ubwoko bumwe bariko baregeranya barasanzaza bishira mu mifuko yabo. Bahari muri ico gihe baravuga ati ça c'est vrai, avuze ikintu gikomeye cyane, turumva ko adashaka kuza kwicara ahubwo yoja kwegeranya umwimbu w'igihugu. Hanyuma ntivyatevye barangenye, ndaja kuba umuduwani ahantu quelque part, mugabo nyuma yaho mu ndwi zibiri Ndadaye baramwishe, nca mpungira mu gihugu cy'u Rwanda. Mpungiye mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma murazi neza yuko ubuhungiro butaryoshe. Narabonye ati ko tuhunze igihugu cacu, ko abanyarwanda baradutuka ngo mwangegeramwe muhunze iki, muhunze donko. Bari n'amaterema mwamwe bavuga ati mwebwe ko muri benshi muhunze bajya abatutsi bake. Je numva ko gahahazo sindakemeye, nca ndisubira ndahunguka. Mugabo mpungutse haba hari umusitanteri mubi, umusitanteri vraiment abarundi benshi baramuzi, yatwara komine Busiga, arandondera kubera je nari umufrodebo nawe ari umuyiprona. Mugabo muri Nyagihe rero kahera warumbajije ico nazize. Hariho umurundi umwe yapfiriye i Rwanda yahunze, hanyuma mugabo hakaba n'abandi nanyegereje i Rwanda baracyariho, ndanabahungura ndabanyegeje kubera hari abanyeshuri bari biga kuri Don Bosco Nibuye bashaka kugirira nabi abo tutari dusangiye ubwoko, twagiye duhunganye mu gihugu cy'u Rwanda. Rero hariho umurundi umwe rero yapfiriyeyo, baca uwo musitanteri acafata ati abatutsi yarabanyegeza mugabo abahutu akabica. Je banyagiriza rero ngo nari nishe uwo murundi umwe, mugabo imbere yuko ahunga yari yahunze avuze ijambo ribi, avuze ngo ya sake bayiciye umubiko, abivugira habo bantu bamwe bumva. Murumva ko ico bayarazize. Ni cyo gituma nkeburira abantu kwirinda kuvugira ibitabereye ahariho hose. Rero naho baca banyagiriza Vincent, baca banshira ubwo gupfa, ntibagwatevye aho nyene Ngozi, baca bamanukana i Bujumbura. Mugabo turinze guca Igitega guhitana abandi mwazi ziya kamyo zitwara abapfunzwe. Urumva ico gihe bazita Ntambabazi, urumva ko ari Ntambabazi nyene. Nshitse rero mu Mpimba, haraba umunsi wo kuvuga yuko tujanye transfer, kumbe wari umunsi wo kuja kunyonga abantu. Imbere yaho je twava hamwe na Twagiramungu, imbere yuko duhunga hari abari bateguye kugira ubugizi bwa nabi, bagomba kwica se na nyina wa Twagiramungu. Ndavuga nti amaraso ntaseseke mwino komine yacu, nukuri kwica ntaco bimaze. Twagiramungu rero arabimenya ko ari je bujije abantu kwica. Uwo Twagiramungu ninde? Yari colonel, ico gihe yari umukolonel, yarandutse atwara n'intara ya Ngozi. Hanyuma haraba rero igihe cyuko bavuga yuko bagira banyonga abantu, jewe narimo mu bandi kunyongwa,
na Mashini, Frimato, n'undi yitwa Damiano na Rafaheli. Hanyuma ico gihe je Imana irakinga bashatse kunyonga jewe, bari banyitiranije n'umusitanteri umwe twitirana amazina yose, yatwara ikomine imwe yo mu ntara ya Ngozi. Hanyuma bahamagaye nsanga nitavye kw'iryo zina ryiwe, mugabo turiko twagira Mungu arabona mu izina Nshimirimana Jean Marie mo mu Kididiri mu mihigo, acavuga ati twavuganye ko twicabisha abantu, uwo muntu nimumwice. Je nca ndarokoka, mugabo Frimato na Mashini na Rafaheli na Damiano abo bose bari bamaze kubanyonga. Jewe rero nca nsubira inyuma mu ijipe ya Buramatari, nsubira mu mpimba. Abanyoro bagenzanje barambaza ati mbega abandi bo basize he? Ndababwira none ntimuzi ko batubwiye ko batubwiye transfer, ntega transfer umwe bamujaniye bashaka, je bagarukanye. Umva hariho amakuru udacusho kuvuga kugira ntuhamura abantu nawe ugihahamutse. Twagira Mungu mugabo ndamushimira cyane ahari, Imana yaramwaze kumuhamagara, Imana bandanye muhezagira. Yaciye ampe ico gihumbi ijana na 125 amudemesha ambwira ati ibi ni vya politike bizohera. Ku mugoroba BBC yacimeni baga nase kuvuga yuko hari abantu bagenzaje banyonzwe, iciye bivuga ngo mu igereza rya Mpimba banyonza abanyururu barindwi, babandi baca baraturika bararira, nanje aho niryamiye nk'indi kiruruma, ivyo ntimubazi yo radio bivuze, ce ntavyonzi ko babishe, naragumye nihagararako. Hanyuma rero mu myaka 12 namazeyo, ico nashaka kubwira abarundi bariko baratwumviriza n'abari hanze n'abari ngaha mu Burundi, nuko umuntu ndemesha n'abajya bene wacu bapfunzwe, burya Imana niyo twese idufise mu kiganza cayo. Wavuze uti mu 1993 President umuhisi Melchior Ndadaye yamaze gutsinda amatora, barakurondeye kugira ngo baguhe igiti. Uravuga uti jewe ndabona ko ayo mabanga mugabo wamumpe ntayo noshobora kukurumva finize. Mugabo buheruka mu kiganiro c'umukuru w'igihugu karasuye karavyuka, uravuga uti uraraba jewe umpe ubuyobozi bukuru bujejwe amabohero mu Burundi. Kari kavyutse, uravuga uti ubona bishoboka. Bo jewe nababwiye ko namye mfise urukundo rwo gukunda igihugu n'abantu muri kamere kanje, ndanka ibintu bipfa nabi cyangwe umuntu aba afise amabanga ngo akore nabi. Ntahuza abantu igihe nabwira umukuru w'igihugu cacu ko urampa direction imwe mu zigize muri justice, ni kwaruko jesi je nabishaka ko nta direction baba muri justice nemere. Murabona ivyo ubutungane biragoye, uduhereye ku bintu ubona abantu bababaye, abantu bapfungwa ntibarekugwe bakagirane, yari inkebuzo mugabo nsanga nayivuze kutariko. Mugabo mu vy'ukuri jewe sinari ndabivuze yuko ndondera akazi kuko kuba umuyobozi uyu canguriya, oya nabivuze. Kandi by'ukuri nawene n'ubu naho yo mpamagara kambaza no mubwira hagwaye, kuko muri bimwe muri justice haragwaye, ntawo bihisha nta nuwo bideha. Ishirahamwe Intabariza riharanira agateka k'abafungwa wagiyumviriye gute? Ubwa mbere hoho murazi iyo umuntu apfunzwe abafise umwanya wo kuyumvira ibintu vyinshi cyane. Murumva neza ko twari dupfunzwe kandi tugapfungwa tuva mu mihingo itandukanye, tukabona umubabaro w'abantu. Harabaronka amakete ababwira yuko abapfasoni babo babahevye, na jewe kwari uko. Hanyuma rero twari kumwe n'abandi bantu bo mu bize, bakiyumvira ati none nitwava aha tuzokora iki? Ati kubuzi bwacu bwamaze gutakara. Nanje nkabaja mu barankunda kuko jewe namye ndi umuntu nkerebutse. Hanyuma ico gihe turiyumvira, baravuga tereme y'amashirahamwe twogira, nanje nije nabika ivyo bipapuro vy'ivyo twiyumvira ko dutegura ico twohita dukora tuvuye mu ibohero. Rero bobo dutashe baca bamwe baja mu buzi, baca bari bagira ryashirahamwe twavugana. Mugabo sinzi umuntu rero nabariye arambwira ati none jewe mu vy'ukuri ubu nzokora iki ko ishaka byo gukora ndarifise? Sinzi rero watwagira Mungu nakubwira, bagira bampa akazi ku kibuga c'indege, acarambuza ambwira ati
Jamali wewe woja gukora ku kibuga c'indege isakoshi y'umushikiranganje kanaka izogenda wewe nta mushahara w'ibihumbi ijana bazokurenza ijana n'itanu ayo nzoza ndaguha ko kwezi aca nsinyira mbere amajana 3 yarinze apfa ayo mahera agishika ku ikonta yanje. Urumva rero muri nyamwanya rero nca ndiyumvira nti ndamubarire ndamuyagira ico ngomba gukora. Aca arambwira ndamubwira nti hari ishiramwe niyumvira gushinga ryitwa ngo iki, ndabimubwira kuko impapuro n'ibikaratasi bimwe bimwe twari tubifise, ndabimuzanira arabisoma duca turafatanya n'abandi ndabibutsa. Hariho abashimira Imana Deo uwo nyene nagire nzire ko yari musitanteri n'undi yitwa Methode, duca turaja hamwe rero turavugana ati nuko narondera abamambre bomfasha kugira tugire iryo shirahamwe. Ndabibibutsa goshagura aciye ubwenge ngo mbere niwe duca tugira umukuru waryo, baca bangira umukuru waryo. Turaja kwa noteri byose amasitati turaronka, mugabo twagira Mungu acaragishira mu kuboko. Muravyumva namwe gushinga ishiramwe niba vyoroshe, ari ibipapuro bikenerwa hariho n'ibindi. Rero duca turashinga ishiramwe riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo. Twagira Mungu yari wo mu bwoko bw'abatutsi, mwari mubanye neza n'abatutsi bo? Jewe nta muntu n'umwe tubana nabi kiretse mbaniye nabi nyene, urumva ntaho mfatwa. Twagira Mungu yari umututsi vy'ukuri, kandi muramuzi ko yari n'umututsi yemeye muri kino gihugu kandi wijunjana ijambo. Ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo Ntabariza ryamenyekanye cane inyuma ya PRODH. Iryo naryo ryari ryashingiwe mu Mpimba na Pierre Claver Mbonimpa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995. Mwari mufitaniye imigenderanire iyi? Mbonimpa mu by'ukuri PRODH nagira ndababwire yuko atari yabanje gushingwa, habanje gushingwa ishiramwe ryitwa ABDP, kandi Mbonimpa mbaze ndamushimire vy'ukuri igihe twari mu ibohero yaradufashije kudutabariza, akavuga vy'ukuri igikorwa yakoze turakimushimira cyane. Nka jewe nk'uwabaye mu ibohero nzi akamaro yamaze vy'ukuri, Imana imuhezagire ahari. Hanyuma imigenderanire twari dufitaniye nuko yarazi neza yuko burya umuntu yukoze igikorwa abantu benshi baca bimwe bita abakonkera. Je yibaza ko ndumukonkera akamfata nk'uko umengano bandi umukeba, ariko mu vy'ukuri ubu ari hariya mu mahanga aravuga ati by'ukuri Jamari we wari mu Burundi natabaze nagirene nabi bibazo nk'ivyo arabizi vyo kurwana agateka kazira muntu ko bitavyoroshe. Jewe ntaco ndamushinja, ntaco yankoreye kibi, kandi atari cyo yakoreye abarundi nta kibi Mbonimpa yigeze akora. Gusa ivyo novuga nuko ubutegetsi bwari buhari bandurutse badahuza kubera umenga yinjiye mu vya politike nkuko nanje ejo vyoncanganirako nsanze mission nahaye Ntabariza ndayihindukirije mu bindi, niho nibaza yuko Mbonimpa vyoba vyaciye bipfa ubutegetsi buhari bwari buhari ico gihe ko umenga arinjiye mu vya politike cyane. Uri umwe mu baharanira agateka kazina muntu bari ngaha ku butaka bw'u Burundi. Uno munsi mukorana gute nayo mashirahamwe abayarongoye bahunze inyuma y'intureka za 2015 mbere leta y'u Burundi gahava iyaka n'uruhusha rwo gukora mu 2016? Ubwa mbere ho nagira mbanze ndakubwire ko leta munyamakuru ari leta nyene. Igihe bariko baratohoza, murazi ko leta ibifise ingendereza abantu bayumviririza, abantu ko bayivuga n'ukuntu bashaka ko boba bashaka kuyigirira nayo kuyihungabanya. Rero jewe ivyo bagirije umuntu je namavuga ko ivyo bitabindaba. Ico ndaba gusa nuko twovugira agateka kazina muntu. Abo bantu umuntu wese yashinze ishirahamwe aba afise mission ico yashinga iryo shirahamwe. Jewe abahunze bari hanze ntaco ndabashinja, niyo duhuriye hanze. Mukorana gute muri iki gikorwa nyene kijanye no guhanira agateka kazina muntu? Jewe ubwanje ndakubwiza ukuri kuko ntavyo twokorana, kuko je ndi ngaha mu gihugu nabo bari hanze. Rero amakuru baronka ndabibona mu binyamakuru canke nkabyumva babivuga, hari inkuru baronka zitabarizo. Mugabo jewe ndi ngaha sinoza kubacira urubanza
kuko na jewe jo sinza ahanje nimwe namavuga nti umugabo umwe wese yuguruye iwe buba bukeye. Rero bariya bafise ivyo bariko barakora, rero barafise n'ukuntu bumva ivyino, mugabo indenzarugero baca barenzako nuko hari ivyo bavuga ngo biracika, kandi twebwe tubona ko aba ari amahoro. Hari nabo nabibwiye duhuriye hanze za Suisse, Geneve, turi muri birya bikorwa nyene vyo kuraba hagati y'akazina muntu aho kageze, turaganira duhuye, kandi mbona n'amazi tuyasangira, tweke bajya ntaco mu migenderanire yo gukorana ivyo ntavyo dukorana, mugabo turunganiranira cangwe ego bakavuga, mugabo ivyo ntemera hari ivyo nemera ntashobora kuvuga kuri no mikoro. Igihe washinga ishirahamwe Ntabariza mu 2008 rikemerwa mu 2011, cari igihe hariko haravugwa cane amashirahamwe yigenga n'ayandi ari mu kwaha k'ubutegetsi. Muri Ntabariza mwari mu ruhando ruhe? Nabivuze neza aho hejuru, leta ni leta. Jewe Germany n'ubu ndasubiyemo nama ndabibwira abantu, ushaka ko ubonye so wawe impuzu zamuvuyeko ntiworinda guhamagara abandi bana ngo murabe gwa papa gwicaye nabi, ahubwo woshira ku impuzu so, kuko ni muvyeyi. Igihugu naco cacu niwe muvyeyi dufise. Rero ico gihe abavuga ngo ayo mukwaha n'ayandi ari mu mugongo, ngira ivyo nivyo abandi nyene bagenda babivuze. Jewe nibaza yuko igihugu gifata abana kumwe bacu, igihe batoba bigize uko nk'uharanira hagati y'akazina muntu, iyo leta ntibiri kurubahiriza hagati y'akazina muntu. Kandi leta yoziza umuntu ivyiyumviro vyiwe. Murazi yuko je nama nabivuze, haba muri politike cyangwa muri societe, umuntu wese arasohora icyumviro ciwe. Rero icyumviro ciwe c'umuntu asohoye si cyo kugwanya, ariko ico mvuga nukuraba misiyo y'ishirahamwe ryawe icuba wariyemeje gukora. Ko je niyemeje kugwanira agateka k'abanyoro n'imiryango yabo, mugabo bidasigura ko n'agateka kazina k'umuntu wari wese atwituye ko tutamutabariza cyangwe tumufashe ivyo ashaka kugerako. Mugabo rero nkavuga nti amashirahamwe ayo bavuga yo mu kwaha, urumva ko na Ntabariza umenga yari mu kwaha barabinyagiriza. Jewe mugabo nagire mbwira abantu bose muze mutohoze, murazi kwisamiriza yanyu ivugira ko abantu benshi kandi bayikunda. Jewe Jamari nta macakuri muri jewe mfise, kandi ndi umuntu ntavuga ivyo ntamitswe. Rero je narashinze ishirahamwe, mugabo sinarishinze tugiye inama na leta. Leta aranyemereye, umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu murazi ko ari we yemera amashirahamwe. Rero umuntu wese yari afise ishirahamwe ryiwe, sinovuga ngo ndamucira urubanza ngo twoba twari tubanye nabi. Gusa jewe ndabivyanje mission niyemeje akaba ariyo mbandanye. Wewe ntiwari mu kwaha? Deka nta kwandimwe n'ubu ndabivuze, sindi mu kwaha kwa leta. Harababona yuko ivyabaye mu 2015 vyaba vyarasubije inyuma ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, wowe bibona gute? Vyabaye 2015 ahubwo vyibukije abarundi kwambara igiti ntikikora mu jisho kabiri. Ubu ndagira ndakubwire demokrasi ahigeze cangwe iterambere, burya demokrasi n'agateka kazina muntu burya birajana. Igihe umuntu avuze iciyumviro ntibamurondere ngo bijya wamye kuvugira kwirya radio nibiki, ahubwo ukaronka manifestation kandi wavugiye ku radio petete tobari igihugu. Ivyo byose rero ndavuga yuko 2015 hari ibintu byafashije. Hano bavuga nko ama media hari aya murazi ko hari ayasasira muri bijya bya 2015, mugabo kugeza ubu ndibaza yuko amaradio n'ibinyamakuru bikora kuri buno butaka bw'igihugu twese turajayo tukavuga. Mugabo ibi byabaye na 15 nitwobwira abarundi ko vyari vyiza, ntibigasubire. Vyari bibi, byarakwegeye intuntu abarundi. Ariko mu gihe ngira ngo leta itabirikira bumviriza, mbigase uburenganzira bwabo kugira imyiyerekano. Oya, jewe nama mvuga nti impuzu cafuye imesurirwa mu muryango. Rero imyiyerekano ntacizana ntacifasha. Nubu ndabivuge ndasubire ndabivuga, imyiyerekano izana intuntu. None ndaguha akarorero, kijya gihe ababuza ababo, wowe babwira ngo
nk'ishyirahamwe ryahamagariye abantu mw'ibarabara ngo bosubire ubu kinyaga n'abantu benshi murabizi. aho uno munsi hoba akantu kavuga uti leta kugira ko utari kuratwumviriza tugomba tuje mu myerekano mugabo ata kintu na kimwe twononye mu mahoro cyo canke igihe ejo ntabariza canke Jean-Marie Nshimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza nshobora kuvuga ati leta kugira ngo twumvirize turahamagarira abenegihugu kuja mw'ibarabara. Ndaguha akarorero murabona neza nababwiye ko demokarasi yateye imbere mu gihugu cyacu c'Uburundi. Mwiyinga iheze murazi ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu hari imigambi yari yamwandikiye. Twarahuriye hariya ikiriri ku Kirimba atuma ko abayirwa n'amatora bose barayaga. None ntimubona ko hirya ntambwe ari nziza kandi bajya baciye mu nzira nziza none ugira barinze kugira imyiyerekano. Rero icyo dushaka gukura abantu mu mitwe ni ukumenya yuko jewe Jean-Marie mvuge mu binyega ibi bintu bigumye bimeze kujya mu mabohero ntanga akarorero bigumye uko biri oya tuzohamagara abantu tuyage kandi nama nabivuze mugabo abatariko barakora neza dusabe babakure abatariko baritwara neza muri bijya by'ubutungane. Ntushobora kumbarira yuko igihugu c'Uburundi gifise miliyoni 12 ibihumbi 12 biba mw'ibohero nibibaho. Ntushobora kumbarira yuko ahantu hagenewe kuba abantu 400 haba 1,800 ibihumbi 2. Ivyo biharuro mu vyumva gute? Ntushobora kumbwira nko Mpimba rigenewe abantu 800 none bigeze ku bihumbi 400. Murumva iyo si ntuntu baturiko turatera abene gihugu ukambwira yuko turiko turatwarira igihugu kirimo abashinga amateka n'abashinga amateka. Ivyo rero twebwe mw'ishyirahamwe ntabariza turiko turabivugana nabo vyega n'ivyanka tuzokwitura ubijejwe kandi twitwarire naho uwo muntu azoba yaravuye mwayo mabanga tumwitwarire tumushengeze ko yahungabanije agateka kazi na muntu yitwaje cari. Rero niho duca tuvuga tuti namwebwe nsamirizi turiko turasamirana nako aya majwi turazi ko ashika kure. Ibi bintu twese tukwiye kuraba ingene vyoba. Mperutse kuvuga ko hoba etage nero yo kwiga ikibazo kimwe gusa c'abanyororo none umva hari imyerekano ndagira nibigana mugurumva n'ivyanka uzohava yitumako oya nukubu nzoyitumako nzopfuma nja mw'ibarabara jeje nyene nzopfuma nja mw'ibarabara kandi ndabibemereye tukagera mu mwaka wa 2028 cyangwa 7 ibi bintu bimeze uko biri mu mabohero nukuri nzokwandika ikete nyene icubahiro Imana murushobora byose niryo nzogira ko imyerekano ndarifise Imana wumva amarira y'abapfunzwe n'amiryango yabo. Mugabo sinonda guhamagara mpamagaye abandi ni hamwe no kandi ico genzo bimenyesha umushikiranganje naho gati mu gihugu ndabimenyesha umushikiranganje w'ubutungane ntibagiye se Barundi ari hejuru ya twese kuko ibi bintu nawe nyene sivyashaka yuko abarundi boba mu mabohero. Muribuka neza igihe yari Muramvya yavuze atahana uryoherwa habaye ishuri hakaba lycée mugabo ababwira ntibumva. Muribuka manzi ico gihe yari ahari ari we yavuze n'ijwi ryiza tuvuga ngo turaronsa imfura yewe abaprocureur mu Burundi ahubwo abantu agapfunga abantu abarenganya abandi akabacurika bariko Imana yacurishura. Ubu nawe yaravyiboneye ko yuko kuba procureur general ntuburi uwo mwijuru uri uwo mwisi uwagushizeho ni wagukuraho. Turashima mukuru w'igihugu rero abandanya afata ingingo nziza. Turiko turanasaba rujya rugendo yagize mu Ikarusi arugire no mu mabohero mw'ibanga kandi ahazosanga bimeze nabi abo bantu baveho nka kuryagiza abandi. Warafunzwe imyaka 12 abanyorora ubuzima babayemwe urabuzi imanza ziri mu maparake n'ukuntu ubucamanza bw'u Burundi bukora. Ingorane ubona muri ico gisata nyamukuru nizi? Ubwa mbere ingorane tubona mu gisata c'ubutungane cyane cyane mu byo mu mabohero nivyo tuvuga cyane kuko turababazwa n'abantu bari mu mabohero
ubwa mbere hariho ababa baraciriwe imanza bakera, sentare ya mbere ikamweza, sentare ya kabiri ikamweza, cour supreme ikamweza, uwo muntu akagumayo. Rero niho tuvuga ati none umuprocureur n'umujiji na jiji president ukomeye ninde? Ntibishoboka ko procureur aba ari wakomeye. Procureur n'umuburanyi nk'abandi. Rero izo ntambamye tubona twozishira no ku muyobozi mukuru w'amabohero. Biremewe neza umunyororo arekuwe na sentare, ubwo nyene umuyobozi w'ibohero acare kuri uwo muntu agataha. Waja kubaza ngo tinaka ko atatashe kandi ibyangombwa byose abifise, ugasanga bakubwira ngo urumva ngo hari ukuntu rero ibyo birakwiye kuvaho ko Sebarundi yavuga ngo kenshi bitwaza hejuru, aho hejuru ni rero ntambamye. Rero tubona nuko bwa mbere umuyobozi mukuru w'amabohero twama twabimubwiye nawe nyine arafise uruhara daboro rwo guproporeza abantu bakwije icakane cy'umunyororo bigenjeje neza. Abo bantu umuyobozi mukuru w'amabohero arabifite ububasha kwabwira abayobozi b'amabohero ndabira abantu bigenjeje neza bace ndabasabira icakane, hanyuma ivyo baca birungika ku mushikiranganje w'ubutungane. Umushikiranganje w'ubutungane murazi neza jo ndiko yivugiye mu nama nshinga mateka kubitigiri by'abejejwe ari byinshi, abapfu abamaze iminyororo ari benshi. Nukutamenya responsabilité yawe, nibamenye responsabilité zabo. Ntushobora kuja kubwira abatowe n'abene gihugu ko hari abene gihugu bagorewe mu mabohero kandi ari wowe nyene ubijejwe. Yarongeye aravuga ngo nababijejwe babikora nabi. None bagumizaho gute abo bantu bajejwe kutunganiriza abanyororo bakaca bashaka kubagumizayo? Iyo ntuntu n'umubaro ariko arakwegera abarundi, kandi twari dufise Sebarundi afise akamwemwe yipfuza ko abarundi bo babaho neza. Iyindi mvo ya kabiri, umushikiza manza kizigenza wa Republika arafise ubuhusha bwo kurekura abataracigwa imanza, bamwe twokwita yuko bakiri abaprevene. Umushikiza manza narekura abo bantu bose baveyo. Umushikiranganje w'ubutungane nsure ndababwira ikindi kintu arajejwe kurekura abantu bose bamaze icakane cy'umunyororo baciriwe. None yosubira kubwira abashinga amateka ciyo mbaho narakimubaza ntinyakuba mushikiranganje kuvuze ko abantu hariho abantu batakora neza mu by'ubutungane, weho ivyo ujejwe uriko urabikora. None ko bwawe yananiriwe byankiye? Oya, aho hantu aho binanirirwa nuko batahavuganye n'ubwabo. Jewe ndimirije ingendo zo kuvugana n'abategetsi bamwe bamwe kw'ivyo butungane, nukuri nzogaruka ndakibishura. Aho yananiriwe ninahamenye nzobivuga. Ariko ico nagenda babwira kenshi barakunda kwitwaza ngo naka ngo yarafise amadosiye abiri, ugasanga iyo dosiye yindi ya kabiri urayirondeye urayibura, no kugira babe baramugumizaho. Hariho n'ababa bapfungiwe kashi bafise amahera, bakaba bazi ko bafise amahera. Nuko muri enquête tuziko turagira aba bantu bumva bafunzwe benshi ntawe ugiye yagirizwe kashi yabi ya leta amara y'umwanya munini ya kashi cikora. Muga wawe ndi nyarucari bawe undi adafise mu umwana iwabo mwaro, ugasanga bariyo hari abantu bafise ubumuga, hari abantu babatama by'ukuri ubaravye nawe baza ati mbega uyu muntu arazi ko uyu mubiri twambaye ko ari ibyondo. Niho rero tuvuga tuti icokorwa ca mbere nuko hoba amnesty general, ico twifuza twebwe ikigongo c'ikivunga. Ubugira kabiri nuko ibyo kugira bibe ni nama nshinga amateka na nkenguza amateka bikorana n'umukuru w'igihugu kugira iyo ico kigongo c'ikivunga kibe. Ubugira gatatu nuko hoba abantu vy'ukuri bamaze iminyororo atagisabwe ko borekurwa atakirinze gusabwa.
abo ninde wo kubarekura kuko Bwa mbere- uko mwaka utashe umukuru w'igihugu aratanga ikigongwe hari kandi abanaguma mu gasho barahejeje ibifungo byabo nkuko bariko rabivuga abandi barejejwe ndetse n'abavuga ko bafungwa atana dosiye bagira none ikibazo ubona kiri hehe uwo kubikora ntinde ikibazo nakivuze uwo kubikora ubwa mbere n'abayobozi b'amabohero bavuga mbe bakuzanira umuntu ukamwinjiza ata dosiye afise ukemera umuntu agakonsoma indya za leta agakonsoma umuyaga nkuba wa leta n'amazi naho babayeho nabi amezi 5 ariko ivyo byose biraba 10 uwundi wa kabiri nabo biyito abashef juridique hajya mu ibohero biriho iyo chef juridique irashobora kwevantura abantu bose babona barengana n'ubu nama nabi basavye ni mubimpe usanga mu kubiguha barinda kuvuga ngo bimenya bo twica babiciriki erega kazi sikuba chef juridique nibagu hamitasiyo y'ahandi nimvira ku ibohero mugose mvira mu gihugu nivyo namambwira abantu n'aba procureur nababwiye nti nyabona procureur kora neza utitaye ku curi wibuka imbere yo kuba procureur kuri umwana w'umuntu bari abayiboneye ko none hari abari mu mpemba bababaje abandi nabo bariko barababarwo ndabaza hari procureur bari mu mpemba bapfunzwe jewe hari n'uwambariye yapfunzwe ati jewe nk'ubu wonsubiza amabanga ndabonye ico nokora rero nk'uwo nasaba ko ari kugwa kugira mbere tuzoce duhamagara seminaire y'aba procureur abashige ego ndipfuza ko bari kugwa kandi turipfuza ko Sebarundi yogira ikigongwe abo bahora aba procureur bakarekugwa kugira tuzoce tugira seminaire bace bacira umugani abo bandi ba procureur rero uwundi muntu abidindiza ivyo mu gasho twokwibaza n'umuyobozi mukuru w'amabohero kuko misi yose yukora akazi urasemerera ati abantu mugabo ugasanga umuyobozi mukuru w'amabohero ashaka kwiyita nko kumenga ariko arakorera uwundi mugabo baguhaye amabanga kugira ubijisho ryo kumenya ati jewe hajya zijya mfungwa muri Kinyarwanda murazi babita abagororwa abigenza neza burya umuntu abo bamucira imyaka 2 mu kwezi kumwe abayihanuye nukura abo bantu bova mu mabohero rero bimwe navuga nti nyene cyubahiro urampa direction imwe arashobora kumbaza ati tubari woshobora ubuyobozi bukuru bw'amabohero uzi bariho ndagwa karorero hari wahora ari suzugwe deo ari ubuyobozi atwara ubuyobozi bukuru bw'amabohero twe twari dupfunzwe mu gihe kibi ariko yadufata nk'abana biyiwe ati vyaha vyanyu ntavyo nzi yo mwabikoreye mugo muri ibi bigo ntwara muri abana banje akaza tukamarana umwanya kuibohero ku mugoro wakatuyagisha nk'uwo urumva ko ari intwari nk'uwo bo musubiza ubuyobozi bukuru bw'amabohero abanyoro borohuka ubongira arakoze naho yo bakoze mugo ntiyo buri kinakora kuko ndibuka ko wigeze kumuzana gatatu bakamusubiriza bwo bakongera bakamugarukana hari uwitwa Gervase yatwaye ubuyobozi bukuru bw'amabohero araba bayere bamaze kwigira kubera batorohezwa mu ibi nibi inya rero nukuri imbere y'uko n'ubundi agisubiyemo ugena umuntu mu gisatiki ubanza kumenya ukuntu yitwara yego kanamenya n'ishuri yize hari amashuri biga atampo watanikinya urumva nk'abajya bize bya criminology umuha gutwara intuze nyibohero urumva reka guma yapirika bimwe yize mugabo hayo nk'umupsikologe titwara abo muyobozi mukuru w'amabohero araza ukuntu yegeranya ibintu urumva ko aba ari umuntu cyangwa umusosiologe urumva ko ivyo bintu bitunganya neza umukriminologe wize criminology uwo muhanyene sinzi ibintu yotwara byari byo muravyuka rero tukavuga tuti nukuri twebwe mwishirame ntabariza nico twiyemeje turemanga yuko agateka kanje aho gahera niko nundi gahera nibarabe abegwa n'ikibazo cyo gupfunga no gupfungura bafate nkankama iki kibazo mugaba aho nyene nkongera nkahumuriza abantu
tumaze iminsi tuyaga n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, tukayaga n'umushikizamanza kizigenza wa Repubulika, n'abantu b'ubuntu, aho turahumurije abantu. Abo bantu rero tugiye kubarondera dukorane turabe icokorwa. Jean Marie Nshimirimana, uno munsi wovyuka usanga bakugenye kuba umushikiranganji w'ubutungane, ingingo ubona woshika ufata ya mbere niyi? Ingingo ya mbere nofata ntarinjira no mu biro mvuye kurahira mu Kigobe, niyo noca mpamagara aba procureur bose bo mu iki gihugu cy'u Burundi, nkaraba hano ndabugaranira, muza gusohoka aha umwe wese mu banyororo yapfunze mumpaye ibitigiri mugiye kurekura, ubu nyene muce muzana ndabisinye. Iyindi kintu noca nkora, noca mpamagara abayobozi b'amabohero mu Burundi, ingo ngaha wewe wawe ufise ibitigiri binganiki, ntabanza nkanakubaza, wumva utekaniwe bajya abantu ucungereye, uramahoro ushitse muhira urajya ukaryama, kubera ko utamproporeza uwo nsubiriye nari gusanga muri ro mizampa abanyoro micika ndekura. Muyobozi w'ibohero kanaka, nkuwa Mpimba wose sinomorohereza, nkuwa Ngozi sinomorohereza, hari Gitega wewe n'ibindi Muramvya, noca mfata ingingo icambere nokora ndemereye abarundi, ninazinduka sanga byabaye canke nkagorobeza sanga byabaye, ico nokora nukuri mbere no mu biro abonohe imibonano bobabike ntabanje kurubona yuko ikibazo c'ubutungane cyane cyane kubw'abanyororo ndagitoreye umuti. Ariko umvuga nivyo birumvikana yuko uravuga ngo kurekura abanyororo nimba abanyamakosa ari benshi canke abanyabyaha ari benshi, kubera kwagura amabohero naho ico coco ntiyobinyishu kuyagura akagura. Muntu w'Imana, kwagura amabohero uwo buri kurasubira kuvyura abarundi, hari intuntu bagize 72 72 bamuntu bamabibaza ngo nabahutu gusa bapfuye n'abatutsi barapfuye. Rero ico shaka kuvuga kwagura amabohero sinyisho wo butoye, oya kubera iki? Ego nivyo umwe yashobora kwihindukiza akavuga ati erega aya mabohero twayubatse ibitigiri by'abarundi ari bikenya, sivyo? Ahubwo duha amahugurwa aba procureur bamenye ukuntu bentoroje umuntu, n'ukuntu mu ivyaha bitohozwa, umuntu ashobora kumutohoza ko umwaka yidegemvye. Uti rero we ntushigikiye ibijanye no kwagura amabohero canke kubaka amabohero mashasha? Kwagura amabohero nagira ahubwo ndagiye ikindi ntumbero. Ntitwoyagura ngo Mpimba tuyagure kubera abantu babaye benshi ngo ivyo bihumbi, urumva ico waguye icubugize ahubwo ubuhaye icuho cyangwa amayeri yo babandi bo gupfunga. Ega hari abantu bapfunzwe mu nshirireyo niyibwiriza tuzomurekura. Ahubwo ico twogira amabohero ahari dusanzwe dufise twoyagira VIP. Akaba meza. Naragiye muri Maurice, ndaja muri Finland, ndabona abanyoro ukuntu babayeho. Ino bapfungana inzigo, ino dupfungana inzigo, aho uryama hano utihindukiza. Yabagaye mawe wihindukiza cyangwa uryama nk'ikibugu nyene. Rero ico nipfuza nuko bo kwamiyora amaprizo akaba murazi ko nashaje, ayubatswe gasubirwamwo, aho niho twaba tugize ikintu. Nyakuba Domitien Ndayizeye twarapfunganywe ku munyororo wa mbere, mwazi ko yapfunzwe kabiri. Tukamubarira ati nyabuna murabona abantu kuntu babaho ntibisi vyiza. Aca aratwemera ati jewe no ikintu gikomeye muri kino gihugu hari ico nokora. Mugabo bonye abaye umukuru w'igihugu twarabimwibukije, ngwego bwana ngwego, murazi ko ari umuntu w'amahoro ujya mutama nabonye Imana imuhezagire. Aca arateba bibaza wari umwunganirije ariwe Kadege ngo ukuboko kosinya kw'ivyo bintu
ko yari ariko aramubwira ko bose inyama barekura abanyororo kandi basanura amapirizo abimeza ngo ko kupfuma gucika ntibiteze kabiri baca bahurirayo n'akadege bahuriyeyo n'akadege ati none sinakubwiye ngo twubake amaboro raba shahu raba. Birumvikana rero yuko wanka kuhasanura ugahava usanga nawe we wagiyeyo n'ubu ndabivutse umuntu amenya uko buca ntamenya uko bwira. Kwigenekerezo rya 31 ntwarante umwaka w'2026 harabaye ico igisirikare c'u Burundi cavuze ko ari isanganya mu bubiko bw'ibigwanisho mu ikambi aho bita muri base. Ni kambi yegereye ahari iboherero rikuru rya Mpimba ririmwo abanyororo benshi gusumba. Ingaruka vyagize kuri iryo bohero nizi bwa mbere tubanje guhoza abarundi n'abarundi kazi bagizwe ko byaturutse kuri iryo sanganya. Aho tukavuga twebwe nk'abarongoye ishyirahamwe Ntabariza ryaradukozeko cyane kubera hariho bene wacu bahasize ubuzima mu ibohero rikuru rya Mpimba, umupfasoni umwe n'abagabo babiri. Hamwe mbere tuca tuvuga ati habaye isanganya nk'iri ibohero boryugurura. Murazi neza yuko Igitega igihe haduka umuriro hagiye bugurura hari korokoka benshi kuko Igitega murabona ko hari hegereye ikambi bari gupfuma basentira abantu bakaba abapolisi n'abasirikare abantu bagasohoka ujya muriro ntugume wigira mu abantu ahantu inzu irimo abantu. Mu gihugu c'u Burundi haraciye ibihe bitandukanye by'indyane zifatiye ku moko. Wowe uravye ko wabibayemwo ivyo bihe bitandukanye by'indyane, uravye ko wabibayemwo vyakujemwo gute nguca usanga wakunze umututsikazi mwubakanye muri umuhutu? Ubwa mbere hoho nababwiye yuko kubona ntize byavuye ngo ku 72 nakubwiye ko abavyeyi aho bahihendeye urupfu ntawo ruhungira. Kuba ntize nakubwiye ko bintera agahinda mugabo nkaca mvuga nti kwimana cimpezagira taho itakura umugire nahi mugeze. Ndayishimiye Imana mugabo zinjyane z'amoko je nta kibanza nigeze ndabiha. Mwana menya yuko jewe mu bihe nagiye ndabamwo abatutsi ntacyo twapfuye nta nico bankoreye kibi atari ciza. Nakubwiye ko twagira mu ngo yankijije yari umututsi, hanyuma jewe uwo twubakanye nawe nyene n'umututsi kazi kandi ndamushimira ko yanyemeye mu gihe gikwiye. Nari mvuye ahantu habi ariko aranyemera ari nkumi nawe Imana imumpezagirire ahari kandi ndayimushimira cyane arabizi ko nama nabimubwiye. Rero twebwe uko tubayeho kwibaza ati ubwo ntimuraba nayingwe uryamana n'umututsi nawe uri umuhutu. Hari umugabo umwe wacu yigeze kubwira ati ubu ntiwikanga ko afata umupanga akagutema. Oya ati ibiganza vyiwe vyuzuye amahoro. Ati nukuri Jamari ntanyita Jamari ati umunega wanje n'umuntu w'amahoro ico ako kabi ntakari murimo. Hanyuma nshimire na data bukwe na mabukwe n'abantu bakwizeye banyizeye. Ega nabonye twari twakivuganye muri fiasa ati shako ndakwemeye timuhira bazohava bakwemera. Hanyuma murazi mu miryango y'umuntu ari muri fiança hari abavyitambika imbere, harimo umwe yari yatangiye kuvyitambikamwo mugabo nshimire ko hari umuntu umwe yabihanuje amubwira ati abo babivuga twaramenye fiança yabo ati nyimbo mukunda mujeko kandi uwo muntu nawe ndamushimira. Rero mabukwe yarambwiye tukifiansanya madame ati yambwiye ngo nyereka abasore none bakurondera. Aramwereka amafoto kandi harimo y'abatutsi. Mabukwe acashima ifoto yanje. Mwaca arasohoka arantelefona madame tiyo tisha mama we wakumpanya amaboko yose. Nca ndashima Imana none twabisenge ko gira dutwarane twarisonzesheje kugira tubaza Imana ko jewe ndo wiwe na wari wanje icyo ndakibamereye
burya ikintu cyose ugisengera cyangwa wagisengeye Imana iragihezagira. None uhanurika abantu bagifise umuzi mubi canke imbuto mbi y'amacakubiri mu mwaka wa 2026? Ubwa mbere nagira ndababwire ko Imana irema ntiyaremye Umututsi cyangwa irema Umuhutu cyangwa Umutwa. Ayo macakubiri rero abayafise bova ubuzima bakaja ibuntu, bakamenya yuko aya mazuru twese twimyiriye nta woteka ku mugoroba, twese amazuru twihejeje kwimyira tushira muri pubere. Rero nkanura abantu amazuru ntabe yo duteranya cyangwe intara y'umuntu ava, kuko turazi ko hari n'abagiye barazira iyo bava. Nta watoye ngo avukire Bururi, nta watoye ngo avukire Ingozi, twese twisanze twavukiye aho twese tuza dukomoka. Nk'uharanira agateka kazina muntu mu Burundi, nizihe ntambamyi zitatu abaharanira agateka kazina muntu bashobora kuba bafise ngaha muri kino gihugu? Ubwa mbere intambamyi abarizo duherako, intambamyi urashobora kuzigira kubera ivyo uriko urakora hari abatabishima. Dufate nka je mvugira abanyororo, harabubaka bakambwira ngo urubaka ukivugira ibisuma, mukavuga abivye. Umuntu iyo agihiriwe aribaza yuko atazogorwa. Nkaca ndabaha akarorero, ni burya mu Barundi twese ntawe ubuze uwapfunzwe. Hadapfunzwe umwana w'amaraso, harapfunzwe umuntu wamwawe, harapfunzwe muvyarawe, umuntu w'inshuti. Rero nkavuga nti izo ntambamye wipfuza yuko ntovugira abo bantu, nawe igihe uzoja uzondondera. Nabo procureur nakubwira barandonde, kandi harimo wantutse. Yari yantutse nyara ari procureur ahantu arantuka. Nabu onya yarandonde, kandi ivyo by'agateka kazina muntu kadutuma twebwe ntawo tubera, nta mbibe ntaki. Umuntu wese atutabaje turamutabara, n'uwo atadutabaje tubibenye turamutabara. Jean-Marie Nshimirimana, urongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abapfungwa Ntabariza, wakoze kuba watwitavye. Murakoze namwebwe kuba mwadutumiye. Igihe cyose ku cy'agateka kazina muntu hari iki cy'abanyoro cyane muduhamagaye tuzoza twiruka kugira ivyo mutubaza byose tuvyishure kandi atabwoba atanu mususu. Turabakengurukiye gose.